Ja Rastafari ntuzonyibuke muri reggae n'ibyaba ngombwa. Babylon system is a vampire. One love muri Rasta. Yeah. Yes, bakunzi ba GITEGA-Ent TV, reka nsubire ndakuramutse uri kurakurikirana ibiganiro vyacu. Elvis nibitanga DJ Wizi ndi kumwe namwe kuri ekra zacu, ariko kandi kumwe na Carton ni Rasta. Tumuhikaze kuri GITEGA-Ent TV, tumuramutsa. Vipi Carton? Poa man. Umeze neza? Je ndashima horaho kubera mpema neza. Rasta hema neza ntabiba bisigaye. Ngo murasta ngo nta ginyama? Ibyo nyama ntabwo ari nziza, inyama murazi yuko hariho n'ikindi gifungurwa kizisubirira, gifungurwa kijanye n'ibiharage. Ibyo birasubirira inyama romba nta bintu byinshi birimo zodufasha. Ngo isoga isumba inyama. Yego. Mu buryo buhega Carton. Icyo umuntu akunda kirasumba ibindi byose abandi baba bashobora. Yes, turi kumwe na Carton. Rasta ni umwe mwabonye muri video ya no kwishinga nopfa y'umuririmbyi Double J kuva ngaha mu ntara ya Gitega, ariko no munsi kandi Carton tumusanze mu ntara ya Gitega afite byinshi ari karategura. Carton, vipi na 11 Mai? 11 Mai yuno munsi nibaje yuko ari kintu kigiye guhinduka mu minsi mikeyi kijanye na Rastafarism. Rasta rero ijanye no gufashanya. Uno munsi rero Jeno bambaye wa mbere noba ntanze kikibazo. Turafise inzira tuguye ko mu bukeye aho mvuka jewe muhiri wanje. Yego inzira tuguye ko ubu kuva umwaka utangura turiko turiruka turondera ubufasha hirya no hino, ariko ntidushaka kuburonka kubera abarundi nawe urabazi. Twero twavuze tutireka ducishe mu yacu maboko mu bwacu bwenge kugira ngo ubwo bufasha bushobe kuboneka ducishije mu nkomezi Imana yo baraduhaye. Aco gituma ndi ngaha 11 Mai turiteguriye igiteramo kidasanzwe, igiteramo mbere cyo bakijanye n'ubwo bufasha. Aco gituma turi ngaha kugira ngo dusabe abantu natwe twoba twarafashije, twarareze abana benshi ku muziki n'ibindi byose no kubiza umuziki n'ibindi. Hariho nabo twafashije mu ndirimbo nka Double J umengo watangwe kumuvuga. Yego turasaba yuko ni twaba twaramufashije nawe turamusaba yuko nawe nyene kwico giteramo yoza kudufasha atakintu kimwe asabye kugira ngo natwe ubwo bufasha tuburonke. Ya support turondera ku barundi bose dushoye kuyironka duhereye ku baririmbyi. Si Double J wenyene turasabye abandi baririmbyi bose bafise bamaze kumenyekana ko boza gufasha ico gikorwa. Nituye turavuga amazina yabo bose mugabo bibaye ngombwa tuzobavuga bose kugira ngo bashobore kuza gufasha ico giteramo kibigiteramo kidasanzwe. Bishobotse iyo nzu ishobore guhaguruka uyo musi nyene. Dukeneye abantu bazoza kudufasha, twaramaze gupfa dukeneye abadufasha bakiriho, tukiriho twebwe. Nuko Double J yahuri support yawe irakenewe kwa Carton. Si wowe wenyene n'abandi baririmbyi bose ba Natasha n'abandi bose bakunze gukora ibikorwa nk'ibyo byo gufasha. Turamaze kubabona abaje bundi yaje muramvyi wacu mu ntara mu mengo asanzwe yavukamo, yarakoze ibitari bike. Nebaze yuko no ngaha kuyokora ibitari bike kuri je kugira ngo iyo nzu isho guhaguruka. Namba zoshobora kuza nawe nyene kuririmba Fariyazi n'abandi bose turavuga amazina bashoboye kuza, ubwo bufasha buzoba bukwiye. Nebaze yuko iyo nzu izochihaguruka direct. Ariko amalo 11 Mai yo mu myaka iheze n'amalo 11 Mai y'ubu itandukaniro riri hehe canke n'igikibona cyo bacarahindutse? Ndabona yuko ibintu bijanye na Rastafarism biko biratera bisubira inyuma mu buryo je ntashaka kumenya. Urukundo turarufise mugabo urukundo dufise usanga ari urwo amajambo, ari urwo gusangira, ari urwo kuganiramo dashwana, ariko sivyo. Hariho n'urukundi rwarukeneye rwo ku mutima rujanye no gufashanya. Nibaze yuko igituma tuje guhera ngaha muri ntara tuzogira turune uburundi bwose turondera iyo support. Tuje guhera ngaha kubera dusanzwe tuzi yuko ari wo muzi w'abarasta, ari ho hantu abarasta bakorana ari benshi. Turagukeneye rero urwo rukundo rwabo kuri uwo munsi, turabe yuko ibyo twifuza byoshobora gushoboka iyo nzu igahaguruka kugira ngo ntitugwe ko nk'abarasta b'amateka.
Yes, bari benshi bari kwibaza bati mbega umunyamuramvya kubera ikahereye ngaha igitega. Turabona n'urupapuro mwaruronse wanashima rubaha uburenganzira canke ivyo vyose turabona ko bigiye gukorwa lo 11 mai muzokorera hehe bijanye no kwinjira ibijanye n'intererano yoba ifise igiciro iriko. Ego ibijanye nawe tuzokorera ni ku Ngoma bar twarababariye ico kibazo ko nabo baratuzi turamaze kubafasha ibitari bike turirimbira haje twarasabye ubwo bufasha rero baremeye kuzoduha sare ataco badusabye yuko tworiha amatara yonyene kuri uwo musi hanyuma ibijanye n'abandi barasa bose cyane n'abantu bose nubo yuko hazoba hariho ukuntu bizoba bitunganijwe nibaze yuko bazoriha hanyuma ayo mahera bazoba barishe yose nibaze yuko azoja gukora ico gikorwa abaririmbyi bose bari baravyumva ari wese n'ubufasha bukenewe kandi utazaza gukora ubwo bufasha nibaza yuko atazobagize neza parce uno musi ni jewe ejo ni wewe nuba yuko duteza gufashanya kugira ngo kanatsinda urabona ko atanabo dufise badufasha n'abatujejwe atabintu birebire badufasha dusabye yuko twebwe nyene twokora tukifasha bivanye n'umwuga Imana yaduhaye. Ni biteramo bibiri bigiye kugongana mbega n'inguvu izihe ugiye gushiramwo kugira ngo habeho equilibre muri ivyo biteramo bibiri bizobera wanashima novuga mu bibanza bigomba kuba bimwe bivyegeranye cyane. Ico kintu jewe ntibakimenyesheje neza kubera ntibashotse kumva ntibashotse bumva ubwo bufasha ndiko ndarondera bobo barondeye peut-être sindabizi ibyo babararondeye ariko je nibaza yuko atavye kugwanyana birimo byiza nuko twese twa turi kumwe parce que 11 mai n'umunsi w'abarasa bateza kwicara hamwe si umunsi wo kuja mu kabare kunywa inzoga gusa honyene no n'umunsi wo kugira debut kuri abarasta ico bamaze ku mwaka wose ico bagiye gukora ego imigambi mishasha ego natwe twerekana yuko natwe Rasta atari umunywa rumoge nkuko birwa babivuze. No kuvuga ubufasha were ruri kurarondera subwo mu Rasta gusa nuwo ari we wese. Ego turafise na cooperative tugomba twamaze gushinga turabifitiye stati nuko tutarayizana ngaha Rasta in action ishaka kwerekana aho Rasta yo bahagaze ko yo bahagaze mu rukundo koko. Ngiwe n'amazi yewe n'ubugari budasongoroye hara bakondane niripatoka ati kandi iyo ndirimbo burya ni true story yayo ni true story buro nongeye kwa kandi kantu kavuga ati bavumiriye ego kandi nene bagiye buca tuja kubagendera muri minsi bajya batipe bateguye nabo batabimbariye neza je nibaza yuko nzobashigikira nabo bakanshigikira kandi ndibaza yuko bibaye ngombwa tuzoririmbira uruhande rumwe kubera umwe aririmbe ngaho undi ngaha nibaza yuko bitoba bifise nta mateka twoba duhaye nta shusho nimwe twoba duhaye rastafarisme muri intara ndasaba rero yuko boraba ukuntu twobana tukabana nk'abavukana kugira ngo nabo nyene iyo support bajemo baba bambere kubera nanje nzoyitanga uno musi ni jewe ejo ni wewe hanyuma ndabemereye ndabashigikiye ejo n'abatari babizi hariho igikorwa kidasanzwe Rasta igikorwa kidasanzwe cyo kugendera abanyororo muri prison centrale nga Gitega mu mwaka uheze nije nabiteguye uyu mwaka umuntu yitwa Yurik n'abandi ntirwe ndavuga amazina barashoboye kugira ako kigoro barabitegura ku buryo nibaze yuko ico kintu ico gikorwa aco kizotangura hanyuma ibijanye no kuririmba naho nibaze yuko umwanya wacariho turavugana tuzovugana nejo canke rya ejo kuko turabukuntu tubikorera hamwe bigira amateka bigira ishusho ikirasta koko uko hohinduka iki muri ivyo bintu. Je nibaze ko hinduka yuko abarundi bakwiye gusenga bakagira umutima w'urukundo bagakundana bakiyumva namwo bakumva yuko uno musi ne nabangize ikibazo we nawe izokigirejo nico civyo nivyo vyivyo turiko turakora uno musi nubo yuko turifuza yuko abarimvyi twoja hamwe tukamenya umwe ikibazo kimubayeko tukikora ku buryo Imana yaduhaye hama tukakemura ico kibazo ariko uno musi umengo umuririmvyi wese umwe wese umengo ariko arakemura ivyiwe vyonyene ariko nibaza ko byohagarara tukaraba ukuntu twokemura byose kubera uno musi uzobunkeneye nanje zo ndagukeneye akaroro urabona nka Basabwe
twarabafashije ibintu bitari bike kuja mu ndirimbo zabo, si ibintu yisura si ngira ngo ntarabibona ku ndirimbo nyamba narabikoze. Rero nuko yari mu frere wanje, ari umuntu nkunda kandi nari nifuza iterambere kuri bose. Hama nawe rero nico gituma ngarutse kumuvuga, niyo abayifuza nawe nyene iterambere kuri bose, azaza mfashe kuri iyo concert kugira ngo nshobore kwinjiza uburyo bukwiye iyo nzu yanje ihaguruke byihuta. Mwijambo rimwe rero baze bagutera intege mu giteramo cawe gifise intumbero yihe, kizobera higenekereza yihe, sangapi, hanyuma turangiza ikiganiro. Ego nukuva yuko ku munsi wa gatatu kuri 11 munsi wa 11 jewe nakuvuga ko atari bya biteramo bisanzwe bikora amasaha 3 oya, twe tuzohera nibaza guhera saa 3 yo mu gitondo, tukubita umuziki wa reggae wa Bob Marley, tukubite gushika saa 7, inyuma ya saa 7 saa 8 saa 9 niho tuzokubita indirimbo natwe ziwacu mbwa twatanguye Bob Marley. Hanyuma rero nkaba dusaba rero yuko ubwo bufasha bwoboneka ku bantu bose baba ari abafana biwacu. Je nibaze yuko uzonanirwa no kuriha 2,000 nawe nyene azoba atari umukozi. Ego nuko bakunzi ba GITEGA-Ent TV tubibutse yuko yabikoze mu ntumbero yuko ngaha igitega ni mu muzi w'abarasta. Ndakubwira tera support umurasta mugenzi wanyu, ndetse tureke n'umurasta, tera support umuntu arinza gusaba ubufasha kuko uno musi niwe Johnny wewe. Turangiza ikiganiro kandi tugushimira kubona wadukurikiranye, tumushimira kandi na Carton Rasta, ariko kandi twinjira muri shosho kabisa atukubitira kaziki ama turyoherwa tuvuga tuti ibuka subscribe, comment no gusangiza ikiganiro abandi bose kuri GITEGA-Ent TV. Twibagire kahise kabi, ubumwe tubutsimbataze.